Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti banywanyi mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radiyo yanyu. Ijwi ry'Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yaraye ashoje inama y'umushyikirano ya 19 i Kigali, yagaragaje ibibazo igihugu gifite mu iterambere. Kuvugana, kuganira, kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavugane n'iki. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame. Bamwe mu banyapolitiki bari mu Rwanda batatumiwe bavuga iki kuri iki kibazo n'ibindi President Kagame yibaza. Umuntu agakora yikandagira atinya ko mugenzi we ajya kumutangaho raporo, haba kwamukuriye cyangwa se ngo mucyama. Ibyo byose ni bimwe bituma abayobozi bacu batarangiza inshingano zabo uko bikwiriye. Uyu ni Madame Victoire Umuhoza Ingabire w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Mu Burundi abahuza bo ku mitumba bamaze amezi 7 badahembwa. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 yashyizeho inzego nshya z'ubutegetsi mu bice igenzura. Aya makuru ni mu kanya gato ku buryo burambuye, ariko tubanze twumve amakuru yo hirya no hino ku isi Diane Nininahazwe yaduteguriye. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika, aho Mali yarayisozereye ibikorwa vyo kurondera abantu boba barahitanywe n'umusozi bariko barimba inzahabu ahitwa Kangaba, ni mu karere ka Kulikolo kari mu manuko bw'ico gihugu. Ibiziga bimaze kuboneka ni 73 gusa. Abajeje intwaro yahabereye iryo sanganya bakeka ko ikirombo cariko gicukugwamwo inzahabu carimwo abantu barenga 200. Witwa Umar Sidibe akora mu gisata co gucukura amabuye y'agaciro hahabereye iryo sanganya yabwiye amenyesha makuru ati habanje kumvikana induru nyinshi, mu nyuma isi irajugumira nk'irimwo nyamugigima. Ibikorwa vyo kurondera bahitanywe n'iyo sanganya vyaheze. Ubushikiranganje bujejwe ivy'ubutare n'agataka muri Mali butangaza no makuru bwaririnze kuvuga igitigiri c'abaguye muri iryo sanganya, bwavuze gusa ko ari benshi. Isanganya yabaye ku munsi wa 5 w'indwi iheze, ariko abajejwe intwaro baza gutangaza amakuru yayo ku munsi wa 2. Ikibanza cariko cimbirwamwo inzahabu nticemewe n'amategeko. Insanganya nk'izi zirakunze kuba muri Mali, igihugu kiza ubwa gatatu mu bifise inzahabu nyinshi ku mugabane wa Afrika. Tukiri ku mugabane wa Afrika, muri Ghana abantu 6 bagirizwa kuba barahatswe guhirika ubutegetsi mu 2021 baciriwe urubanza rwo kwicwa bamanitswe. Abo 6 barimo abasirikare 3, bompi barahakana ivyagirije vyose begekwako. Sentare nkuru yafashe ino ngingo muri Ghana ivuga ko ifise ivyemezo birimwo n'ibiyago vy'amatelefone vyerekana uruhara rwabo mu guhakwa guhirika ubutegetsi. Bagiriwe n'icaha co guhemukira igihugu ku rwego rwo hejuru. Victor Adaudu, umwe mu baburanira abagiriwe n'icaha, yavuze ko ikigiye gukurikira ari ukwitura sentare ntahinyuzwa ya Ghana. Muri no dossier ariko ubutungane bwa Ghana bwambitse izera abantu 3. Wa mbere ni Benjamin Agodzo mu 2021 yari mu ndongozi za polisi muri Ghana. Samuel Kozo Gamedi nawe afise ipete rya colonel mu gisirikare. Seydou Abubakar akaba umofisier w'ipete rya kaporari. Abejejwe bose bashimye aho intaha yashize, bavuga ko bahimbawe no gutunganirizwa kandi atakundi vyari kugenda kuko kubwabo bari baremetswe inkoni ishushe. Umucamanza mukuru yasomye urubanza yavuze ko ingingo ubutungane bwafashe ishemeye, agira ko yibutsa ko ibwirizwa nshingiro rya Ghana ritegekanya igihano c'urupfu kwagiriwe n'icaha co guhemukira igihugu ku rwego rwo hejuru. Urubanza rwo guhemukira igihugu muri Ghana rwaheruka gucibwa mu 1963 igihe perezida wa mbere yatowe biciye muri demokrasi Kwame Nkrumah yavanwa ku butegetsi. Ubwa nyuma naho umunyororo yanyonzwe nyuma yo gucirwa ubwo gupfa muri Ghana hari mu 1992.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Irani itangaza ko yiteguriye gufasha Niger kurengera ingaruka z'ibihano yafatiwe n'amakungu kubera itembagazwa ry'ubutegetsi. Mu nama icegera ca mbere c'umukuru wa Irani Mohamed Mokber yagiranye n'umushikiranganje wa mbere wa Niger Ali Mahaman Lamine Zeine yamubwiye ko Irani itera ivyatsi ico yita ibihano bigayitse vyabo Irani ivuga ko batwaza igitugu bafatiye Niger. Aca yongera ko ati nta nkeka tuzobasangiza ubumenyi n'uburambe dufise kuri iki kibazo. Irani iri mu bihano biremereye vy'amakungu harimwo Amerika kuva mu 1979. Bimwe muri ivyo bihano ariko hari aho muri kahise yakoresha urwenge ikabizunguruka. Niger nayo yashizwe mu bihano biremereye vy'ubutunzi nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa President Mohamed Bazoum mu kwezi kwa ndwi ko mu mwaka uheze. Vice President wa Irani yakeje Niger ayibwira ko yashinze leta yigenga. Umushikiranganje wa mbere wa Niger yaciye asubiza ati Niger iranyotewe kunagura imigenderanire na Irani. Imigenderanire yacu yari imaze igihe igoyagoya. Abategetsi babiri baciye basinya amasezerano yo gufashanya mu bisata bitandukanye birimwo ivy'umuyagankuba, amagara y'abantu n'ubudandaji. Amasezerano yasinyiwe i Tehran ku murwa mukuru wa Irani aho bahuriye. Umushikiranganje wa mbere wa Niger imbere yo kugendera Irani yari yaciye i Moscow mu Burusiya aho indongozi z'ico gihugu zamwijeje kugwiza imfashanyo mu vya gisirikare. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP risesangura rivuga ko kimwe n'Uburusiya na Turki, Irani yakumiriwe n'ibihugu birimwo ivyo mu burengero iri kirondera ingene yunga ubucuti n'ibihugu vyo muri Afrika. Mu mezi aheze indongozi za Irani zumvikanye zivuga ko zishigikiye abahiritse ubutegetsi muri Mali, Burkina Faso na Niger. Mu kwezi kw'icenda ko mu 2023 President wa Irani Ebrahim Raisi yaragendeye Kenya, Uganda na Zimbabwe. Duce tubandaniriza ku yindi migabane. Hishamwe ry'ibihugu vyo mu burengero vyishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN canke NATO mu mfunyapfunyo ryaraye ritanguye imyimenyerezo ya gisirikare. Iyi myimenyerezo ya OTAN niyo ikaze gusumba iyindi yose yakurikiye guerre froide, imishamirano hagati y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi n'icahoze citwa ubumwe bw'abasoviete. Ubwato bw'intambara bwa Amerika buri kwibendera rya Amerika bwahagurutse ejo kuwa gatatu. Buzoca mw'ibahari ya Atlantique buje mu bihugu bitandukanye vya Buraya biri muri OTAN. Ishamwe rya OTAN rikavuga ko muri rusangi imyimenyerezo izoba irimwo abajeje umutekano bagera ku 90,000, hazokoreshwa ubwato bw'intambara bugera ku 50, indege zigera ku 80 n'ibiduga vy'ingwano birenga 1,100. OTAN ibandanya kuvuga ko imyimenyerezo izomara ukwezi kose, izobigamije gupima inguvu n'ububasha bwo kwivuna umwasi, ariko na cane cane kwerekana ubumwe buri hagati y'abanyamuryango ba NATO, inguvu z'ibihugu bigize iryo shirahamwe n'ishaka ryo gukingiranirana umutekano. NATO igasigura ko imyimenyerezo inagamije no kwiga ingene ibihugu 31 bigize vyo kwivuna ibitero vyabo iryo shirahamwe ryita abakeba nk'Uburusiya. Imyimenyerezo izobera mu mazi, mu kirere no ku butaka. Izobera mu mihingo itandukanye y'abi Amerika yo mu buraruko, eka inabere no mu bihugu biri muri NATO bifise imipaka yegeranye n'iy'Uburusiya. Diane Ninahazwe, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet wa radio yacu voa.com, kandi mudukurikire no kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda, inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 yaraye ishoje imirimo yayo i Kigali. President Paul Kagame yasabye abategetsi batandukanye gukorera hamwe kugira ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kwihuta. Ni inkuru ya Eric Bagiruwubusa uri i Kigali. Asoza inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko yagenze neza no kurusha n'izindi zayibanjirije. Perezida Kagame yongeye kwibutsa abategetsi bagenzi be ko bakwiye kwitandukanya n'umuco wo kuba abanyamwigendaho mu kazi. Icyambere, bari system kugira ngo ikore neza igomba guhererekanya amakuru, kuvugana,
kuganira kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavugane n'iki. Iyi nama y'umushyikirano itumirwamo abayobozi b'ingeri zitandukanye z'igihugu. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Madamu Victoire Ingabire Umuhoza akuriye ishyaka Dalpha Umurinzi ntiyatumiwe, gusa ntiyanabuze kuyikurikira mu bundi buryo. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari ubwa mbere Perezida Kagame akebura bagenzi be ariko ntabona impinduka. Ikibazo ni kimwe, ni uko abantu bakora nta bwisanzure bafite. Igihe tuzaba twubatse igihugu kigendera ku mategeko, umuntu akaba azi ko ari mu nshingano ze, natazirangiza hari urwego rubishinzwe ruzabimubaza, icyo gihe bizakorwa neza. Umuntu agakora yikandagira atinya ko mugenzi we ajya kumutangaho raporo, haba kwamukuriye cyangwa se ngo mu cyama. Ibyo byose ni bimwe bituma abayobozi bacu batarangiza inshingano zabo uko bikwiriye, bagakora basa n'abagendera ku magi. Perezida Kagame akavuga ko badashyira hamwe mu miyoborere bakigaragara no ku mugabane wa Afurika muri rusange, aho biyambaza abanyamahanga ngo babafashe muri buri kimwe. Kuri Perezida Kagame hari impinduka zikenewe, ariko ntabwo hazaza umuntu ngo aguhitiremo urugendo ugomba kugenda kandi arugufashemo. Icyo nicyo cyishe u Rwanda, nicyo cyishe Afurika, nicyo kitwishe. Niyo mpamvu mwe ntimuruhe, ariko ntimugeraho muruhe mwebwe abanyafurika ngo muruhe guhora muri aho. Isi yose ibagirira imbabazi, iyo bagirira imbabazi murwaye iki? Ibyo kutita ku nshingano ku bategetsi bagombye kudatererana nabo bashinzwe, mu mvugo iziguye Perezida Kagame yabaye nk'ukomoza kuri bagenzi be Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Felix Tshisekedi wa Kongo. Avuga ko abaho kwita ku bibazo bihangayikishije ibihugu byabo birirwa bivuruguta mu bibazo by'amoko bitagira icyo bifasha. Some of these leaders some of whom I was referring to yesterday, bamwe mu bayobozi ejo natangagaho ingero bakibereye nka kera hahise. Abantu bayoborwa, ndavuga kubona abantu muri iki gihe baheze inguni batekereza iby'amoko nk'inkingi ya mwamba yagombye kuyobora politiki ku by'igihugu gikeneye gukora, ibyo abaturage bakeneye gukora ubwabo bidasubirwaho n'uburwayi. Twarangiza tukajya hanze tugatangira tugatakamba, twebwe abanyafurika, murabona iki gihugu. Nibyo wemerewe gutakamba, ariko ugomba gutakamba mu kuri. Yes, you have the right to make claims, but you have to make the right claims. Mu cyumweru gishize nibwo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yabwiye urubyiruko rw'u Rwanda i Kinshasa ko yiteguye gukora icyarufasha cyose ngo rubohoke. Mu mvugo iziguye Perezida Kagame yatanzeho igisubizo. You have your people, your own people, barely making ends meet. Ufite abaturage bawe babona ubufasha mu buryo butoroshye, bambaye ubusa ku mihanda, barashonje, nawe ukaba uri hariya uvuga ngo urashaka kuza ukigisha u Rwanda icyo gukora cyangwa kugira icyo uhindura mu biri mu Rwanda. Witwaje iki? Ntacyo uriho, bidasubirwaho ntacyo. Ikibabaje si urugero rumwe, birasa n'ibya rusange. Ku bantu bitwara batyo basigaye inyuma, ku bwabo bafite ikintu, niba barakibye, niba baragihawe cyangwa barakibonye mu nzira z'uburiganya, noneho iyo umufuka wabo wuzuye, ikindi gice cy'igihugu cyabo abaturage nabo kwigira mu kuzimu. Ibyo ni ibyo tubona hirya no hino. Mu mwanya wo gutekereza kugira ibyo uhindura mu Rwanda, kuki udahindura ibyo mu gihugu cyawe? Mu gusoza iyi nama y'igihugu y'umushyikirano, hirya no hino mu Rwanda no muri diaspora humvikanye gushima gahunda z'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho. Hari ndetse n'ibibazo bikibangamiye abaturage. Uyu yari kuri site ya Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Dufite ikibazo mu karere kacu ka Burera cy'amazi meza adahagije, aho dufite amazi make, tukaba dufite ibigo bigera kuri 40 mu bw'138 bidafite amazi meza, ndetse tukagira n'umurenge udafite amazi meza. Mudufashe tukabona amazi meza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byadufasha kunoza isuku, kurwanya indwara zikomoka ku mwanda. Kuri ibi bibazo kimwe n'ibindi byavuzwe n'ibitavuzwe, umunyapolitiki Ingabire Umuhoza hari uko abibona. Nk'uko bisanzwe nyine inama ihuza abantu batekereza mu mujyi umwe, byaba byiza bagiye batumira nkatwe dufite ukundi tubona ibintu kugira ngo abantu babwizanye ukuri, barebe ibibazo birihe. Nk'ubu nababajwe no kubona batavuze ikibazo kijyanye n'isenyuka ry'imiryango, uko ingo zisenyuka mu Rwanda. Ni ikibazo bagombaga kuvuga, bakivuzeho mu mushyikirano washize. Uyu munsi nanitegereze kumva ko bakivuga, ese ingamba bafashe hari icyo zatanze, kandi bigaragara ko ntacyo zatanze kugeza uyu munsi. Muri iyi nama batangaje ko abashinzwe kunoza imyanzuro iza kuyifatirwamo bazayigeza ku bayikurikiye mu gihe kitarambiranye. Ni inama ngarukamwaka iba igomba gusuzuma uko iterambere ry'igihugu rihagaze, iniyemeza izindi
gucunga ingamba zirambye z'igihe kizaza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Mu Burundi abavanywe mu byabo kubera ubwicanyi bo mu bwoko bw'abatutsi muri komine Rango mu 1993 barasaba leta kubaha amashanyarazi, amazi n'imishinga y'iterambere nk'abandi baturage bose basanzwe. Naho musitanteri wa Rango arabasaba gusubira ku mitumba yabo iyo baje bava kugira ngo bahabwe ibyo bifuza. Inkuru ya radiyo ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Abo banyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi bahunze inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993. Umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abarundi. Banahunze kandi kubera ko bahigwa buhongo na bene wabo bo mu bwoko bw'abahutu. Inyuma y'imyaka 31 abo bateshejwe izabo bavuga ko badafashwe kumwe n'abari mu mihani wabo kandi ko bataronswa amazi n'umuyaga nkuba nk'uko babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Mbere mu buzima nta mazi ariko igipoto yagarukira ngaho kw'ishuri nzi yose mwana y'umuntu ni bomba kujya kuri Bujumbura none twebwe ntiturabarundi ngaha harahamba 6 harayane yose basitaguye itiyo bagiye bazitwaye. Yego nukuri amatara n'amazi kuko twari dufise amabomba hari amabomba 6 ahaguru hakaba yandi mugabo baciye bayadutwara twene baturabiye natwe baduhe turabarundi nk'abandi turihe nk'abandi. Abo bamaze imyaka myinshi mu buhungiro bavuga kandi ko ubutegetsi bwa komine Rango bwabibagiye mu migambi y'iterambere. Bakidoga bavuga ko hafashwa gusa abasangwa nk'uko babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nk'ibintu by'amashirahamwe azana ibintu by'ibitungwa na cyane nka za Prodefi za Paivabe zarigeze gutanga ibitungwa ino mwirango eka no ku mutumba wanyabuye hari abafise ariko twebwe ngahaye nta numwe bigezaho ico gitungwa. Ngaha muri site nta muntu numwe kuva iyo migambi bahitegurwa na leta araronka inkoko cangwa kwavu tureke n'inka. Twe tugasaba leta yuko dufata nk'abene gihugu nk'abandi ikabona yuko twebwe ikibazo twagize atari twebwe twaciteye hama ikadufata mu mugongo mbere y'ibiri kurabimbaza numva ncambabara. Musitanteri wa komine Rango avuga ko azi ko abo banyagihugu bateshejwe izabo hari ibibazo bibugarije nk'uko abisigura. Deusi babaho ku bwabo ni musitanteri wa komine Rango. Ico turakizi mugabo twebwe ahanini twihutira abo baba bahungutse ko usanga bafise aho batera ubwatsi ibyo bitungwa bigashobora kubaho aho bubakira ibyo bitungwa nayo iyo masite basanzwe babamwo arimwo n'amatati usanga umuntu afise inzu atano mu kigo byo kuratahane uko bubakira ibitungwa atanahane birimira ibyo byatsi. Uwarongoye komine Rango nta kindi asaba abo banyagihugu bataye izabo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 kugira ngo batere imbere nk'abandi barundi na cane cane abamaze guhunguka nuko bosubira iyo baje bava kugira ngo baronswe ibyo basaba. Akamutotera abantu bakiba mu masite twabahamagarira kwitegura gutaha barabira akarorero ku bamaze gutaha ingene babayeho ingene bakize imvura y'amasaha yose igitondo umugoroba ingene mu kigo iwabo usanga ibitoke bisa neza aho bahungutse aho bashikiye ingene by'ukuri babanye neza n'abandi hanyuma nabo bitegurire gutahuka. Naho musitanteri wa komine Rango asaba abo bateshejwe izabo gusubira iyo bahunze bava, umukuru w'igihugu c'u Burundi arabahumuriza ko atabyo gutahukanwa ku nguvu. Mu kiganiro ku barundi no kubamenyesha amakuru mu mpera z'umwaka uheze, Evariste Ndayishimiye yatangarije abateshejwe izabo mu gwimo rwo mu 1993 ko aho bari hose mu gihugu ko leta arongoye ibafitiye umugambi. Rero nagira ndemeshe abo bakiri mu matongo yabo murumva ko hari abamaze kuva muri ayo matongo bataha kandi muramaze kubabona abo bataragenda nabo kubera ikibazo cy'u Burundi turiko tugikora mu buntu tutariko tugikora mu kwihorana mu kugira inzigo murumva yuko turiko turafashanya twese kugira ngo gitore umuti abaja mu mwonga bavuga ngo sinova kwibaranje mu mwonga twebwe ubutegetsi bw'igihugu nibwo buca buraba aho tushira ikigwati mu matongo ya leta bakaba bayo bose. Abo barundi bo mu bwoko bw'abatutsi bateshejwe izabo bari muri site Rango bagera ku miryango 850. Inyuma y'imyaka 31 baba muri site ya Rango baraja mu mitumba baje bavamwo gukora imirimo itandukanye nko kuyima ariko ntibashima kugumayo kubera ubwicanyi bwo mu 1993 bavuga ko bwabakomerekeje ku mutima. Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya leta warayushyizeho ubutegetsi bushya muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru.
ndetse no mu midugudu mikuru ya Bunagana, Kicanga na Rubare. Yashyizeho kandi na bamwe mu baminisitiri bayo. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Claude Bambanze uyobora Societe Civile muri Rucuru, amubaza uko bakiriye icyo cyemezo cya M23. Umutwe M23 umaze gushyiraho ubutegetsi muri teritware, ntabwo ari muri teritware gusa, ahubwo umaze gushyiraho n'abashef de departement, bisaba ngaho ari abaminisitiri. Umva ko ibyo ngibyo bigaragara noneho ko bamaze gufata ya teritware, bamaze gufata ngaho ari igihugu kigabye muri Kongo, akaba ngaho noneho bagiye kwifata ngo ari igihugu cyabo bwite, kuko bagomba gushyiramo noneho administration, bagashyiraho abaminisitiri n'ibindi byose. Kuri twebwe nka societe civile twakomeje kuvuga ko iriya ntambara ubundi icyo ishaka, ikigamije ni ugukata igice kimwe cy'igihugu bakakiyobora nk'uko bashaka. Bimaze kugaragara uburyo abantu batangiye gushyiraho abayobozi babo, abaminisitiri babo, kuko ko noneho ubu ngubu bashaka kwigenga nk'uko banyine ariyo ntegano yabo kuva na kera. None se iyo uvuga yuko bashyizeho abaminisitiri bashyizeho ni bande? Amakuru twari dufite nuko bashyizeho abakuru b'imijyi nka Bunagana, Kicanga ndetse na Rubare. Abo baminisitiri uvuga bazayobora izihe minisiteri? Hari minisiteri bibiri bamaze gushyiraho, ko nabo mu itangazo basohoye banditse ko ibindi bibiri baradusohora mu minsi iri imbere, ariko bashyizeho minisitiri ushinzwe implantation ya parti, formation idéologique, akaba ari uwitwa Desire Rukomera, akaba yunganirwa n'uwitwa Uzamukunda Pascal na uwitwa Jean-Louis Kulu. Bakaba bashyizeho minisitiri ushinzwe information na media, akaba ari Laurence Kanyuka. Hari n'undi bashyizeho umwungirije undi bamushyizeho, bakaba bavuze ko ibindi birasohoka nyine mu minsi iri imbere. None se nk'abaturage bari aho ngaho muri Rucuru, ubwo butegetsi bushya mwabwakiriye bumvuga muti nta kundi twabigenza, bagiye kudutegeka, muzabana mute? Bazabategeka bate? Ko bimeze guhera bagifata hariya hantu abaturage ntabwo bigeze babyishyira na rimwe, ni ukubura nyine aho bajya na mangirende, kuko ntabwo bafite kuvuga ngo bashobora kwigumura cyangwa ngo babyange, kuko basanga bari ingwate Rucuru. Ubu ngubu urabona ko uhereye nka saa 12:00 n'igice nta muntu wemerewe kugenda mu muhanda. Abaturage babyakiriye batabyishimiye, ariko nk'uko nyine mbize kuvuga nta kundi babigenza, ko ndani makuru bafite ni ukwicara bakaguma neza, kuko nta kindi bakora. Ariko kubo abaturage ubwabo nta munsi n'umwe bigeze babishimira iriya rebellion cyangwa iriya M23 kuba hariya, nta n'umunsi bigeze babishimira nako. Ariko se nsobanurira kimwe ndabumva ijwi rya Amerika muri kano kanya, ubuzima uko bumeze aho ngaho muri teritwari ya Rucuru, aho umuyoborwa n'umutwe wa M23. Urambwira uti kuva saa 12:30 haba nta muntu usohoka, nta nyoni bigicaracara, ariko si ubuzima bwa minsi yose mubaho mute buri munsi? Ubuzima ntabwo bumeze neza, kuko urabona ko ubu ngubu hari ibintu bya kidnapping byongereye cyane. Hari Rubare bari gukidnapa abantu, hari za Ntamugenga bari gukidnapa abantu buri munsi, hari za Busanza nanone bari gukidnapa abantu buri munsi. Urabona ko abantu babayeho nabi, hari amataxe menshi cyane atoroheye abaturage. Ubu ngubu abasore bari gufatwa ku ngufu kugira ngo mu gisirikari babanje gufata abayobozi bibanze bari bafite abanyumba 10 chef de localité, kubafata ku ngufu kujyana mu gisirikari. Ubu ngubu bari gufata ati burinzi gutanga abasore ngo bajye mu gisirikari ku ngufu. Ubu abana baramushamba, babaye imishwira, babaye mushamba, abandi bari guhunga bakageza Uganda. Birekeye amatungo n'ukuyasorera mbese imisoro ihambaye. Hari n'ahandi hantu usanga amasambu y'abantu bagahinga bakeza, bamara kweza bakabirukaho ngo ayo masambu nayo aba FDL bakabirukaho, ari baravuga bakazana amamashini za egreneze bakajya gusarura mu masambu y'abantu. Uvuze neza abaturage mesi babuze ahantu bahungira, babuze ahantu bajya, ariko ubuzima bubayeho nabi cyane. Ariko wowe uko bivuga ni nkaho abo bantu ba M23 babayobora nabi, ariko iyo mvuganye n'abantu muri M23 bambwira ko icyo babereyeho ari ukubaha ubuzima bwiza, ari kubarindira umutekano. Ibyo umbwira ko numva bitandukanye n'ibyo mba numvise ku rundi ruhande.
gutyo ushaka ko bavuga ko bayoboye nabi kandi aribo babara aho ngaho bose bavuga ngo bashaka kurindira umutekano warindira abantu umutekano uzana amasasu ukarasa mu bantu bagahunga bagahora bahungabanye abantu badashobora gutembera nyine kuva saa 12 ahantu abantu bari gushimutwa buri gihe buri munsi ahantu baterwa buri gihe bavuga ngo aho hantu koko ngo hari umutekano ibyo bo bavuga birabangaje abo kuko nyine nibyo bashaka kubesha gusa mu mahanga ariko ibyo abantu bariho ubungubu za Rucuro ntabwo ari byo abantu baba bavuga hari ku maradiyo turatwumva tukumirwa tugatangara ibintu baba bari kuvuga buri munsi. Claude Bambanze uhagarariye societe civile muri Rucuru ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho imikino y'igikombe cy'ibihugu bya Afurika mu mupira w'amaguru CAN 2023 ibera muri Cote d'Ivoire. Imikino ya nyuma mu matsinda yaraye irangijwe niyo mu matsinda ya E na F. Fidel Niyongabo aratunyuriramo aho irushanwa rigeze. Imigwi iserukira igihugu yose uko ari 16 yashitse muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu vya Afurika yaramenyekanye ejo kuwa gatatu. Mu nkino za nyuma zo mu migwi zabaye ejo kuwa gatatu, Namibia na Mali byarangije bifise ubusa ku bundi mu mugwi E. Ibintu vyagenze nk'uko hagati ya Afrika y'Epfo na Tunisia muri uwo mugwi nyene. Mu zindi nkino za nyuma zabaye ejo kuwa gatatu, Maroc yatsinze Zambia igitsindo ku busa mu mugwi F. Mu rundi rukino muri uwo mugwi nyene, Republika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania vyarangije bifise ubusa ku bundi. No kuvuga rero ko imigwi uko ari 16 yose yunguruje muri kimwe c'umunani cy'igikombe cy'ibihugu vya Afrika ari Maroc, Angola, Namibia, Nigeria, Cameroon, Guinea Equatorial, Misiri, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Cape Verde, Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Afrika y'Epfo, Cote d'Ivoire na Guinea. Mu nkino zo muri kimwe c'umunani zizoba ku munsi wa gatandatu w'indwi, Angola izohura na Namibia, Nigeria ihure na Cameroon. Ku munsi w'Imana naho Guinea Equatorial izokina na Guinea, Misiri ihure na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi wa mbere w'indwiza Senegal izokina na Cote d'Ivoire, mu gihe Cape Verde izohura na Mauritania. Naho ku munsi wa kabiri w'indwiza Mali izokina na Burkina Faso, mu gihe Maroc izohura na Afrika y'Epfo. Inkino za mbere za kimwe ca kane zizotangura ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kabiri. Imigwi iserukira igihugu yari izwi ko ikomeye itashoboye gushika muri kimwe c'umunani ni Ghana na Algeria. Cote d'Ivoire yakiye igikombe c'umupira w'amaguru c'ibihugu vya Afrika kiriko kiraba muri iki gihe yacitse muri kimwe c'umunani cumbagira mu kurangiza mu migwi yarangije neza mu kibanza ca gatatu. Ivyatumye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri ico gihugu ryirukana umumenyereza mukuru w'umugwi iserukira igihugu Jean-Louis Gasset n'icegera ciwe. Byabagirije ko batafashije umugwi iserukira igihugu kuvyifatamwo neza hisunzwe amasezerano bari bagiranye naryo. Umumenyereza mukuru w'umugwi iserukira igihugu wa Ghana Chris Hughton nawe nyene yarirukanywe mu mabanga yiwe inyuma yuko Ghana ivuye kare mu gikombe cy'ibihugu vya Afrika. Umumenyereza mukuru w'umugwi iserukira igihugu wa Algeria Jamel Belmadi we yabwiye abakinyi biwe ko asezeye inyuma yuko uwo mugwi udashoboye kunguruza muri kimwe c'umunani cy'igikombe cy'ibihugu vya Afrika. Kuba twakira ikiganiro ni ku buhanga abaganga babinonoseye bakoresha mu gufasha abantu gusubira gufatanya ibice by'umubiri, guhindura umubiri cyangwa kuwugorora, nibyo bita chirurgie esthétique mu gifaransa cyangwa plastic surgery mu cyongereza. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas